Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza aya makuru yacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza aya makuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu Burundi mu makomine agiye atandukanye bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabahe kaze muri aya makuru akomeye cane adushikiye aka kanya. Ndababwira ukuri na amakuru akomeye cane avurwa ku magara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko kuri ubu ngubu abari mu biro vy'umukuru w'igihugu bahejeje gukora ibara cane ngaha mu gihugu cacu Burundi. Reka turaza kubigaruka ku makuru yacu mu buryo bw'idonido. Kuri ubu rero reka nsubire ndagukangurukire cane nshuti munywanyi kuri wewe wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma muri munsi y'video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona rakazoja nawe nyene upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayari amakuru akomeye cyane abavurwa mu bisata bitandukanye gisata ca politiki umutekano n'agateka kazi na muntu mukatorizwa n'umugwi wamenyesha amakuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu cacu Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Kuri ubu rero ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi nyuma yuko ahejeje imisi itari mikeyi hibonekeza icuka ca kudeta n'umugambi ukomeye cyane wo gukurako intwaro y'agahotoro, umugambi ukomeye cyane wo kugandagura umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'iyindi migambi itandukanye tugira ngo tuze gushikako. Kuri ubu rero amakungu yoba ahejeje kuvyivangamwo na cane kuri ngo biravurwa yuko leta y'Ubugande yoba igira ifate ingingo ikomeye cyane nyuma yuko kuri ngo abo mu biro vy'umukuru w'igihugu bahejeje gukora ibara rikomeye cyane kuri igenekerezo ryejo haheze kwigenekerezo rya 29 munyonyi mwaka wa 2023 ku isaha zo mu gitondo. Kuri ubu rero amakuru akomeye cyane tujya tubashitse ko amakuru ava mu biro vy'umukuru w'igihugu mu gihugu c'Ubugande. Amakuru rero akomeye cyane turaza kuyabandaniza ku mugambi ukomeye cyane wo kugandagura umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, umugambi wo gutembagaza ubutegetsi hakoreshejwe amangetengete n'umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi mu gihe humvikanye inkoho. Mu gihe umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye umwanya n'umwanya murashobora kumviriza inkuru mbi cyane yuko yoba ahejeje kwitaba umuremyi. Abo mu biro vy'umukuru w'igihugu ni gute wabibonekeje mu mugambi ukomeye cyane wo gukora ibara. Indege yavaga mu gihugu c'Ubugande ikaba yashitse ku kibuga c'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, biravurwa yuko yaciye isubirirayo aho kandi leta y'u Burundi yari yasavye yuko iyo ndege yoshikanwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turubuze kubigaruka ko tubaha umuco kuvyerekeranye n'ibiko biravurwa ngaha mu gihugu cacu Burundi n'ibindi bitandukanye ibintu vyo bigira bikomere cyane na cane yuko amagara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arongoye. Kuri ubu ngubu rero bikavurwa yuko amagara yiwe ageramiye bikamunyuma zuko abahinga nanone no kubwa amasoko yacu mu biro vy'umukuru w'igihugu biravurwa yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wenyene ubwiwe atangingo nimwe arekuriwe gufata na cane yuko biboneka yuko ingingo zose nga mu gihugu cacu Burundi zifatwa n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye Ndayoba. Bica vyumvikana yuko rero ari yo mvo ituma umukuru w'igihugu cacu za c'u Burundi kuri ubu ngubu atangingo nimwe ifatwa ngo ice ishirwa mu ngiro. Na nivyo mwariboneye nga mu gihugu cacu Burundi umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arashikiriza amajambo akomeye cyane kandi anezereje abene igihugu, ariko kuyashira mu nzira ni ibintu bikomeye cyane na cane nyuma yuko kuyashira mu ngiro biciye vyanka aca yigoma kandi agaca avuga ku bindi bihangange ko vyoba ari vyo biri muri uyo mugambi ukomeye cyane wo kuba hibonekeza ibijanye nuko hari ibintu bitariko biratunganywa nga mu gihugu cacu Burundi. Kuri ubu rero amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira igihangange co bagejeje kuva mu gacerere kikavuga yuko umukuru w'igihugu yoba agereranywa na Napoleon rero ivyo yakoze muramuzi. Bamwe mu bahinga mu vyerekeranye n'ubuhinga bwa none n'ibindi buhinga butandukanye barashikirije amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira mu bitabo vyo kwigerwamwo. Mwarumvirije amakuru akomeye cyane n'ibindi bitandukanye ni gute umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yegereranyijwe n'uwo bita Napoleon. Hari amakuru rero tugira ngo yose tubashitse ko murazi ivyaranze Napoleon, murazi n'ivyamuvuzwe ku vyose ari vyo tugira tuze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye.
bikaba mu nyuma z'uko kuri ubu ngubu General Prime Niyongabo nyene nawe ahejeje kwifatira ku gahanga umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Ndabibutse yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika ari we muntu akomeye cyane nga mu gihugu cacu c'u Burundi, ari nawe nyene ashobora gufata ingingo ikomeye cyane na cyane ko biboneka yuko vyoroshe gushika ku mukuru w'igihugu nyene c'uburo General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe uriko urafashanya n'uyu mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Kuri ubu rero birashobora kubafasha mu kubijanye no gutembagaza ubutegetsi bwa nyene c'uburo General Major Evariste Ndayishimiye. Bidatevye rero murumviriza umwanya n'umwanya turi buze kubibashitsa ko mu buryo bw'idonido. Aka kanya rero nyuma yuko bibonetse yuko mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi atangingo nimwe arashobora gufata mu biro vy'umukuru w'igihugu, na cane yuko wahora mutekerereza ari umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye, na cane yuko politiki y'umukuru w'igihugu ikiri hasi cane. Kubwa amasoko yacu rero muri bamwe mu bihangange bitandukanye biba biheza gushikiriza amajambo akomeye cyane tugira tuze kugaruka ku mu buryo bw'idonido. Kuri ubu rero igihugu c'u Burundi coba kishitse aho umwasi ashaka nyuma yuko uburongozi bubi buriko buribonekeza nk'uko bamwe mu bihangange bitandukanye, bamwe mu ntwazangabo mu gisirikare c'u Burundi kubw'amasoko yacu y'ibanga barahamya ayo makuru kandi bakemeza neza yuko ibiriko birabanga mu gihugu cacu c'u Burundi biriko biraterwa n'umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nyene c'uburo General Major Evariste Ndayishimiye. Ntitwibagire nanone ka karwi kishinze gutembagaza umukuru w'igihugu, bikaba bivurwa yuko ako karwi nako nyene koba kari mu mugambi ukomeye cyane kandi utariko uranezereza abene igihugu. Reka rero tuze kubigaruka ko mu buryo bw'idonido, bikaba mu nyuma z'uko hari n'ibindi bikorwa bitandukanye biba bihejeje kudushikira tugira tubashitse ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Ndabibutse yuko hari ahantu hariko haravugwa yuko umukuru w'igihugu nyene c'uburo General Major Evariste Ndayishimiye yoba agiye kunyegezwa, na cane yuko ingwara yiwe yoba ihejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Bikaba bivurwa yuko rero igihugu c'Ubugande naco coba gihejeje gufata ingingo ikomeye cyane nyuma y'ibara ryakorewe mu biro vy'umukuru w'igihugu ngaha muri Intare Rushatsi. Ibi ntubiraje kuyangara ngaha mu gihugu cacu Burundi, ari navyo nyene tugira ngo tubashitse ko mu buryo bw'idonido. Reka nsubire ndagwe kaze muri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Reka munyemerera amakuru yacu tutatangurire ku makuru akomeye cyane avurwa ngaha mu gihugu cacu Burundi ku basirikare b'u Burundi bari muri Somalia n'abasirikare b'u Burundi bari muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Turaza kugarukana none kuri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira ku buhemu bwoba bwakozwe n'umukuru w'igihugu nyene c'uburo General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko nawe nyene yibonekeje mu bikorwa vyo kwiyita umuswayire. Kuri ubu rero reka tuze kubigaruka ko ndababwira ukuri amakuru akomeye cyane adahumuriza ku mukuru w'igihugu nyene c'uburo General Major Evariste Ndayishimiye n'ibindi bitandukanye. Reka tubigaruke ku mu buryo bw'iki. Reka tubandanye nshuti banywanyi bacu amakuru yacu tuyabandanirize ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira avurwa ku basirikare b'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi barenga amajana 7 bari mu gihugu ca Somalia mu butumwa bwa ATMIS nibo bagiye gutahukanwa mu kwezi kugiye gutangurwa, nanone kugiye gutangura kwa Kigarama. Kuri abo basirikare bazotahukanwa nga mu gihugu cacu Burundi mu ntumbero yo gushira mu ngiro ingingo yishiramwe mpuzamakungu ONU, nanone yo gusozera ibikorwa vy'inteko mpuzamakungu mu gihugu ca Somalia kugira ngo umutekano w'ico gihugu ucungererwe n'abasirikare baco n'abapolisi b'ico gihugu ca Somalia. Hazokorwa kandi hazoba hasigaye muri Somalia mu rwego rwa ATMIS abasirikare b'u Burundi badashika ibihumbi bishika 2. Kuri ubu rero igice kimwe c'abo basirikare bagiye gutahukanwa. Kuri ubu biravurwa yuko abarenga amajana 250 bakuwe muri ayo mabatayo ashika 68. Ikindi gice kigizwe n'abarenga amajana 4 bakuwe muri ayo mabatayo ya 69 ya ATMIS. Kubwa amasoko yacu bazoba batahukanywe mu gihugu c'u Burundi mu ntumbero yo gushira mu ngiro iyo ngingo yishiramwe mpuzamakungu ONU yo gusozera ibikorwa vya gisirikare bari muri Somalia. Kuri ubu rero izo ngabo z'u Burundi zikaba zagiye muri Somalia mu mwaka w'2007 zikaba zagiye kongereza no kugerageza kuba zogarukana umutekano
umutekano muri ico gihugu kugeza naho inyuma yo muri 2009 nyuma yuko abasirikare b'u Burundi barenga 5,000 bari muri Somalia. Amakuru rero dukura muri bamwe mu basirikare bari muri ico gihugu biravugwa yuko atumenyesha ko abo basirikare boba bagiye gutaha, hazoba hasigaye muri Somalia ingabo z'u Burundi zidashika 2,000. Bikavuga yuko kuri ubu ngubu iryo gabanywa ry'abasirikare rirashobora gutuma Al-Shabaab bikorako kandi ibandanya kuba yokongera ikibonekeza. Kuri ubu rero iravugwa yuko iyoba igiye kubarongera akaryo ko gusubira kwigarurira ibindi bice vy'igihugu ca Somalia. Kubw'amasoko yacu rero abasirikari batahutse baraheraniwe kandi biravugwa yuko bivugwa yuko agashirika buteka amezi arenga 11. Ikindi bidogera nuko igihe barose nanone cyagashirika bute kuri ubu ngubu badaheza ngo bumvirirwe nanone neza amafaranga y'amadolari kugira ngo igiciro ku isoko y'Ibanki Nkuru ya BRB. Nanone bikaba bitegekanijwe ko ivyo bikorwa vyose vy'inteko mpuzamakungu bibera muri Somalia bizorangura mu kwezi kwa Ruheshi umwaka wa 2024. Amasoko yacu rero akaba yemeza ayo makuru nayo ayandi makuru avurwa ku basirikare b'u Burundi nkuko duhejeje kubabwira. Amakuru avurwa ku basirikare b'u Burundi barungitswe muri Somalia, ariko kuri ubu abarungitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ibintu biraje gukomera cyane nyuma yuko umukuru w'igihugu Nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ivyo vyose bibaye ku mwumvikano wiwe hagati yiwe nyene n'umukuru w'igihugu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Felix Tshisekedi. Amasoko yacu rero aratomora yuko abasirikare b'u Burundi badandajwe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuri ubu batomora yuko ataco bariko baragwanira. Bikaba mu nyuma zuko abo basirikare b'u Burundi bamwe bariko baraburwa irengero, abandi bagatorokera ahantu hakomeye cyane kandi hataramenyekana. Biravurwa yuko hari abasirikare b'u Burundi bariko barahungira mu mashamba ya Kongo kubw'amasoko yacu nyene. Umusirikare umwe yaduhaye amakuru kuri ubu ngubu avuga yuko bamwe mu basirikare bajanye muri batayo yiwe arimwo bivurwa yuko kuri ubu ngubu abashika 7 ari bo babaheje guheba igisoda c'u Burundi, na cane yuko batomora yuko igisoda c'u Burundi atakintu na kimwe kizobonekamwo, na cane yuko n'ivyo barwanira bidatahurwa. Amakuru rero adushikira nuko uwo musirikare yashikirije yuko kuri ubu ngubu umukuru w'igihugu Nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arakwiye gufata ingingo ikomeye cyane kugira ngo umusirikare w'u Burundi ahabwe iteka, ababuze ababo kuri ubu ngubu nabo nyene bahabwe ishumbusho, na cane yuko kuri ubu ngubu bamwe mu basirikare bo basize imiryango yabo nga mu gihugu c'u Burundi. Amakuru rero akomeye cyane yaje kudushikira, biravurwa yuko abasirikare b'u Burundi bari banse kuja muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuri ubu nanone hataramenyekana iyo boba bapfungiwe. Hari amakuru akomeye cyane duhejeje kuronga tugira ngo tuze kugaruka uko mu buryo bw'idonido. Bikaba mu nyuma zuko kuri ubu umukuru w'igihugu Nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wenyene yoba ageramiwe amagara yiwe kubw'amasoko yacu. Rero reka tuze kubigaruka ko mu buryo bw'idonido, ni munyemerere amakuru yacu nanone tuyabandanirize kuri aya makuru avurwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Murazi yuko kuri ubu ngubu ho bagiye kuba amatora akomeye cyane muri ico gihugu nyene. Kuri ubu hariko haribazwa niba harashobora gutorwa Moise Katumbi canke niba haratorwa Felix Tshisekedi. Kuri ubu rero leta y'u Burundi nyuma yuko ishigikiye intwaro ya Felix Antoine Tshisekedi, kuri ubu rero biravurwa yuko hari amakuru akomeye cyane tugira ngo tubashitse ko Goma kwiyamamaza. Kuri ubu ngubu rero ku munsi waheze biravurwa yuko Moise Katumbi yemereye ikigega kidasanzwe cy'imiliyaridi 5 z'amadolari gihariwe kugarukana amahoro mu ntara za Kivu y'Uburaruko na Ituri. Moise Katumbi arabandanya imyiyamamazo yiwe inyuma y'inama kandi n'inyuma y'intara ya Ituri. Katumbi n'abamushigikiye Matata Ponyo na Setu Kikuni bashitse mu gisagara ca Goma kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru wa Kivu ya ruguru. Uyu ni uwa kane uheze kubw'amasoko yacu. Bivurwa yuko mu ijambo ryiwe yavuze ku bisata vyose vy'ubuzima kandi akaba yarashikirije yuko yarananeguye ukuntu intara ya Kivu ya ruguru
kandi yashizwe mu bihe bidasanzwe co kimwe n'iya Ituri kuva mu mwaka wa 2021. Katumbi yemeye ko atowe azoca ashiraho ikigega c'imiliyaridi 5 z'amadolari y'amanyamerika gihariwe kugarukana umutekano muri izo ntara zibiri zavamwo kandi zirakwiye zitegerezwamwo kubonekamwo umutekano nk'uko abishikiriza. Avuga yuko rero mu gihe yogererwa ikigongwe kandi agatorwa agashirwa ku burongozi bwo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, yokora ibishoboka byose akagarukana amahoro n'umutekano muri ako karere. Kuri ubu rero biravurwa yuko yakiriwe n'isinzi ry'abayoboke n'abarongozi mu mugambwe wiwe. Moise Katumbi arongoye umugambwe ukomeye cyane muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko abishikiriza mu majambo yiwe akomeye cyane. Yagiriye imyamamazo ikomeye cyane muri stade ya Afia, aho nanone akaba yari ariho yavugiye ivyiyumviro vyiwe, nanone akiyumvikana mu majambo akomeye cyane yajeje gushikiriza abanyekongo n'abandi bariko baramukurikirana irya nino. Mu kwezi kwa Nzero mwaka wa 2024 mu matora nanone nk'umukuru w'igihugu canyo tuzoranka ikigega kidasanzwe c'imiliyaridi 5 z'amadolari y'amanyamerika zigenewe Kivu ya ruguru na Ituri kumvo zo kugarukana amahoro n'umutekano muri utwo duce nyene. Kuri ubu rero yashikirije ati ndi umugabo ashitsa ico yemeye kandi sindi umunyonyozi, nanone ndavuga nkora sindi uwemera ivyo adashitsa. Nyuma yuko ashikirije ayo majambo, icyatangaje abantu benshi bamwe mu basirikare bari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo baciye biyumvira yuko ibi biriko biravurwa na Moise kuri ubu ngubu nta n'ivyo biriko biribonekeza ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nyuma yuko yashikirije yuko avuga mu nyuma agaca ashira mu ngiro, ariko ibi biraboneka yuko ngaha mu gihugu cacu Burundi atariko bimeze. Kuri ubu rero yabandanije agira ati umutekano muke urarengeje ngaha, none birazanye aba bantu ba M23 ikinshasa. Iyi ntambara rero ntawo yiheza. Kuri ubu ngubu nimwingirira ikigongwe, ndabasezeraniye yuko kuri ubu ngubu iyi ntambara nzoyishirako umukono igaca irangira ngaha mu gihugu cacu Burundi. Iyi ntambara rero nk'uko bivurwa na Moise Katumbi biravurwa yuko ari intambara ikomeye cyane, ariko kubw'uburongozi bwa Felix Antoine Tshisekedi atakintu na kimwe barashobora gushikaho mu kugwanya umuhari wa M23. Biribazwa niba kuri ubu ngubu uyu Moise wenyene arashobora kuja mu biganiro n'umuhari wa M23 kuri ubu ngubu, na cane yuko biboneka yuko uyu muhari wa M23 wenyene ufise ico uriko uragwanira, mu gihe leta ya Felix Antoine Tshisekedi kuri ubu ngubu igwanira ubusa, na cane yuko biboneka yuko yoba iriko irakora ivya vy'intambara, na cane yuko Felix Antoine Tshisekedi kuri ubu ngubu ari wenyene yibonekeza mu bikorwa bitandukanye, ibikorwa bidashimishije kandi bitanezereje abene gihugu, na cane ko hibonekezamwo ihonyabwoko n'ibindi bitandukanye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Rero abo baba bavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abandi bari mu bwoko bw'abatutsi nk'uko babishikirizwa, bikaba bivurwa yuko abo bose bategerezwa kugandagurwa, ariko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nuko abarwanyi ba M23 ivyo vyose basezeranije abene gihugu yuko barashobora kubakingira kandi atamwene gihugu azohura n'akaga. Biravurwa yuko leta ya Kongo iriko irakoreshwa imitwe yitwaje ibigwanisho muri ako gace. Bikavurwa yuko rero leta ya Felix Antoine Tshisekedi yoba iriko yibonekeza mu bikorwa bitandukanye, ivyo bikorwa vyaranzwe n'amabi ateye ubwoba atagira izina. Reka rero tuzobigaruka ko mu yandi makuru yacu aza bikaba mu nyuma zuko ari n'ibindi bitandukanye tuba tugira tubashitse kuri imbonesha kure yacu ari yanyu ya Burundi News TV nk'uko twebabwiye mu funyo. Reka makuru yacu tuyabandarize ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu Burundi. Ndabibutse yuko leta y'u Burundi mu gihe itashimye kuva mu gacereri ivuge ibijanye n'abasirikare b'u Burundi bafashwe mpiri n'umwari wa M23, kandi kubw'amasoko yacu yemeza yuko umwari wa M23 wenyene igihe n'igihe umwanya n'umwanya uriteguriye kurungika abasirikare b'u Burundi no gutanga, mu gihe leta y'u Burundi yoba nyene yemeye yuko yivanze muri izo ntambara. Murazi
yuko umunsi ku munsi ibiziga vy'abasirikare bacu biratahukanwa bigashitswa ngaha ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, nyuma yuko kubw'amasoko yacu abo ku kibuga c'indege bahejeje kuturungikira amakuru tugira ngo tuze kugaruka ku bundi buryo bw'idonido. Kuri ubu rero reka amakuru yacu tabandanirize ku makuru akomeye cyane nkuko twebwe mu Funyo umugambo ukomeye cyane ku butegetsi bwa Gitega. Amakuru akomeye cyane rero adushikira aremeza yuko mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngingo zikomakomeye nyuma yuko Perezida w'Ubugande kuri ubu bahejeje gufata ingingo ikomeye cyane, ahejeje gushikiriza amajambo akomeye cyane. Ibi birashobora gukwegera akararambaraye umukuru w'igihugu Nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Habayemwo ukwibeshana cyane cyane kubo mu biro vy'umukuru w'igihugu nyuma yuko bakiriye itelefone ngendanwa iteye ubwoba. Iyo telefone yoba yavugiwemwo ayahe majambo akomeye cyane tugira ngo tuze kubashitsa ko muri iri donido ry'ayandi makuru twabategure. Ndabibutse yuko amagara y'umukuru w'igihugu Nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba ashitse aho umwansi ashaka. Ndabibutse yuko biriko birabanga mu gihugu cacu Burundi ari ibintu biteye ubwoba. Umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi umwanya n'umwanya murashobora kumviriza yuko yoba yitavye umuremyi, na cane cane ko ingwara agwaye yoba ifise aho ihuriye niyo umuhisi Petero Nkurunziza yoba yaramuhitanye, na cane cane yuko bivurwa yuko n'umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi umuvyeyi wacu yoba yarahawe ishano na bamwe mu begereye ubutegetsi. Reka rero tuze kubigaruka ko mu yandi makuru yacu azabika mu nyuma zuko amakuru ava mu gihugu c'Ubugande ari amakuru adahumuriza, nyuma yuko leta y'u Burundi abo mu biro vy'umukuru w'igihugu bari basavye ku igenekerezo rya 29 Munyonyi mwaka wa 2023 yuko indege yoturuka mu gihugu c'Ubugande igashikanwa nga mu gihugu cacu Burundi kugira ngo amagara y'umukuru w'igihugu Nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agende neza. Kuri ubu rero amakuru dufise yo kwizerwa nyuma yuko hoba hakozwe ikosa